umunyamakuru mutunzi koresha code promo ya Ihuriro TV rimwe mu majambo manini, wandika Ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu. Inyuma y'amakuru yakwiragijwe mu iyo misi heze avuga yuko hariho abantu babiri banyurujwe ngo batwawe n'imodoka izi bita Ravukatre ngo yibiyo bitabona. Abajeje umutekano barakoze amatohoza hanyuma basanga nta kunyuruzwa kwabayeho kwabo bantu, ko bahavuye babafatira mu ntara ya Bujumbura ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2024. Abo nabo ni Nshimirimana Wilson hamwe na Ahishakiye Eric. Aba rero bakaba bari bavuye aho baba ngaha mu Kanyosha, bagenda mu ntara ya Rumonge bagiye bari kurondera akazi ko gukora mu gikoni muri zanzu z'uburiro. Bashitseyo rero bararonsa ku kazi ariko mu nyuma karabananira, hanyuma barondera ukungene boronka amahera yo kuvayo kugira bagaruke ini Bujumbura iwabo. Niko rero guca batelefona umuryango, uyu yitwa Wilson yaciye telefona umuryango wiwe arawubwira yuko yanyurujwe ngo ngo yugaraniye ahantu ngo kandi ari kumwe n'abandi bana ngo bamubwira ko bashaka kubatwara mu kirobere. Hanyuma niho rero amatohoza yacaba, abo bantu baratinda baraboneka kandi amatohoza yerekana yuko amatohoza yakozwe n'abajijwe gutohoza akoresheje ubuhinga bwa none. Yarerekanye yuko abo bantu babiri batigeze bava aho mu ntara ya Rumonge, kuko bavuga ko ngo babanyuruje babajana mu Makamba. Batelefonye bavuga yuko ngo bugaraniwe ahantu mu nzu mu ntara ya Makamba, ariko amatohoza y'ubuhinga yerekanye ko abantu batigeze bava mu Rumonge. Kandi abo nyene babajijwe baciye bishura yuko ivyo bari babigize kugira baronka amafaranga, imiryango yabo babaha amafaranga yo kugaruka mu ntara ya Bujumbura. Ibisigaye baraza kubibaririra abo nyene ukungene vyagenze. Nkuko mwari mwabikurikiranye itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2024, umuvugizi w'urwego rw'Inyamiramabi mu Burundi, Colonel de Police Nduwimana Desire, yari yabahaye amakuru yerekeye amatohoza yari yakozwe ku bicanyi inkozi z'ikibi zitatu yaberetse zikora ubwicanyi bwo kwica abantu, cane cane aba batwara imodoka zunguruza abantu ngaha mu mabarabara, bakabahenda ko ari abo babunguruje ariko babashikana mu Kanyosha bagaca babagandagurira mu nzu imwe, hanyuma ibiziga bagaca baza kubita. Izo modoka zabo nazo bagaca bazisambagura icuma kimwe ku kindi, bagaca bagurisha ivyuma icuma kimwe ku kindi. Yari yaberetse rero abantu batatu bagirizwe ubwo bubisha. Inyuma rero y'amakuru yabahaye uwo muvugizi w'urwego rw'Inyamiramabi, imisi ibiri nyuma yajya amakuru yabashikirije hariho ibindi vyabaye twagira tubamenyesha. Nuko haciye hasubira gutorwa ikindi ziga c'uwundi yanyurujwe nabo babisha nyene, mwene kunyuruzwa akicwa akaba ari Ntawonkiza Nestor, yishwe itariki 13 z'uku kwezi kwa gatatu mwaka wa 2024. Nawe ikiziga ciwe kikaba caciye gitorwa kumwe muri bajya babisha batatu babica mu kazu ko kwitumamo. Nawe ikiziga catowe iwe akaba ari umwe muri bajya babisha yitwa Niyonzima Jamari. Ngira mwara yari yashowe kumubereka. Ico nico twashaka kubamenyesha kuvyiyongereye kuri ijya nkuru muvugizi ubwo rw'Inyamiramabi yari yabashikirije, kuko ico ntibari bashowe kukibabarira. Muri no misi hari abantu biyitirira ngo nabayoboke b'umushinga amateka wa Sagato,
bagize iminsi baza baraca mu mihana y'abantu ngo basinyisha ibintu by'ibipapuro. Si n'ivyo gusa bakora, hariho n'ubutumwa bagenda batanga haba mu kubwandika kuri izi mbuga za Gihuri, canke gutanga ubutumwa bw'amajwi bacisha cyane cyane muri za Gihuri kimwe bita WhatsApp. Ubutumwa bufise intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano, bakanagomba gutera ubwoba indongozi zimwe za kino gihugu. Aha rero twagomba tubagabisha tubamenyesha yuko ivyo bariko barakora ari ivyaha, kandi ko ivyo vyaha bigiye gutohozwa ko neza kugira ngo bafatwe hanyuma amategeko akurikizwe. Musanzwe mubizi yuko urongoye umugambwe SNL, kuko hari igihe biyitirira uwo mugambwe abo bakora ivyo. Musanzwe mubizi yuko uno munsi urongoye umugambwe SNL ari uwitwa Nestor Girukwishaka, aherutse gutorwa n'ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ridasanzwe hisunzwe amategeko y'umugambwe n'amategeko y'igihugu. Uwo rero akaba ari arongoye uno munsi umugambwe SNL. Abo bandi rero bantu bashobora gukora ibintu biyitirira umugambwe, na cyane ko wumva ko mu byo bakora harimo ivyaha, nuko bagabisha. Turabagabishije tubamenyesha yuko ivyaha bariko barategura inzego zijejwe amatohoza ziko zibikurikiranira hafi, kandi ko bazobazwa umwe wese ico azoba ariko arakora. Ico nashaka kubamenyesha rero mfatiye kuri uburorero bubiri bw'inyuruzwa ry'abantu, nuko icaha co kunyuruza abantu n'icaha kimwe mu vyaha vyinshi bikorwa ngaha mu Burundi canke mu bindi bihugu cyo kwisi, bikorwa kwisi yose. Ni icaha rero gikorwa. Igihambaye kuri iki caha nico kimwe mbere no ku bindi vyaha, nuko inzego ziba zijejwe amatohoza ziheza zigatohoza neza kugira ngo abantu baba banyurujwe baboneke, baba bazima canke batakiri bazima. Nivyo rero amatohoza aheza agakora, ariko hari n'igihe bataboneka. Muri ico gihe urumva abajejwe amatohoza bo bagomba bakora akazi kabo. Aha rero twagomba gusubira gukebura nk'uko twama twabivuze inyifato abantu bakwiye kugira mu gihe bamenye kwico caha co kunyuruza abantu cabaye. Igihe cose ubonye yuko hariho umuntu utabona, yaba wawe canke umugenzi canke uwundi muntu wese uzi, ukabona utakimubona, ukikanga ko yoba yaranyurujwe, ikintu ca mbere ukwiye kugira nukubimenyesha inzego zijejwe gukora amatohoza. Twama turiko turabisubiramo, izo nzego nuguhera kujya mu polisi, kwijya Nyamiramabi iri ku mutumba. Ubu hari Nyamiramabi ku mitumba yose y'igihugu, igize igihugu. Hari Nyamiramabi ibijejwe umutekano ku mutumba yose y'igihugu no muri quartier yose iri muri kino gihugu cy'u Burundi. Abone ba mbere umuntu amenye yiketse ko hari inyuruzwa ry'umuntu bakwiye guca bamenyesha. Haruhande yabo hariho Nyamiramabi zisanzwe ziri ku migwa mikuru y'amakomine yose agize Burundi ko ari 119, mbere hari nabari ku migwa mikuru y'amazone agize Burundi. Iyi Nyamiramabi zijejwe amatohoza. Haruhande yabo hariho abo mu abajejwe intwaro, murazi yuko nabo nyene gushika gwahera hejuru gushika no hasi ku mutumba ku gacimbiri kuri nyumba kumwe, abo baba bari. Haruhande yabo hariho abajejwe ubutungane, baba bari mu maparke canke mu masentare, abo bose mbere n'abajijwe umutekano muri rusange, abasirikare, abapolisi. Abo bantu bose nibo bo kwitura ubwa mbere kugira ngo, kuko bobo atari Nyamiramabi zijejwe gukora amatohoza, barazi ukuntu baca barondera iyo Nyamiramabi zijejwe gukora amatohoza kugira ngo bace batangura amatohoza. Kubera kuko muri ibi bintu by'amatohoza y'ivyaha, uko umwanya ugenda niko ukuri gutera kugorana gutora. Uko umwanya ugenda niko ukuri gutera kugorana gutora. Rero umuntu agiye guteba, urashobora gusanga ayo makuru iwawe agiye kuzokoreshwa canke gushikira abategezwa kuyakora
akaba kabaye atacugikiza. Aha rero tukebura hanini abantu aho baza gutumwanya baza gucisha amakuru ajanywe n'ivyo vyaha ahataco baza kubafasha. Ukabotanga bagiye kuyandika kuri za gihuri, bagiye kwandikira abantu bakorera kuri za gihuri n'abantu batanubahuka no kwivuga amazina yabo. Uzusanga biyise ngo ba consultant independent, ngo ba consultant, uzusanga biyise ngo bayigenga, uzusanga biyise ngo bakinga umurundi. Na abantu bamaramazwa no kuvuga no kwiyerekana bari bavuga izina ryabo batari no ngaha mu Burundi. Ugasanga biyise ngo ba Pacifique nahazwe, ba Bobo Ruburika, abantu bari ku birometero amajana n'amajana, ukaza kumuha inkuru ngo agutabariza heko baje badakorana n'inzego zitohoza zo ngaha mu Burundi. Abo bose nababwiye batohoza ntibakorana nabajya, kuko bajya ahubwo bari mu baronderwa n'ubutungane benshi bwo ngaha mu Burundi. None aronderwa we yogufasha iki? Abantu rero bari bareka gutumwanya bamenye neza aho bakwiye gushikiriza amakuru kugira ngo akoregweko, kandi batanze kare bakatanga neza kuri izo nzego nababwiye, zirakora hanyuma zikerekana ukuraho kuri. Nkuko duheje kubereka abo bari bavuze ko banyurujwe bari ngaha, kandi si n'ijyambere tuberetse ngaha ahanyene abantu baba banyurujwe. Izi nzego ziba zatohoje ko hanyuma zikabatora abo zishoboye gutora. Abantu rero boreka kuza gusamazwa nabijya biri kuri za gihuri, baza kwandika ibintu hariya kandi bazi neza ko hariya ntibakora amatohoza. Reka nta karata y'umupeji bafise hari, ntibakora amatohoza kandi ntibakorana n'inzego z'amatohoza ngaha. Ivyo cyo bakora baravyandika ibintu birebire ko nta nakazi kandi bafise hariya, kuko baranyegeye, murabizi baranyegeye kubera ivyaha bakoze na hariya ntibidegevye ntibashobora gutembera aguma banyegeye. Umwanya barawufise bo kwandika ibintu vyinshi, bakandika ariko inzego zisohoza ntizibikorerako kubera kuko ngaha baba ariko barakira abandi bene igihugu benshi. Murazi ko batohoza bakingira abantu barenga miliyoni hafi 13 z'u Burundi. Rero wogiye gusamara ukajana amakuru hariya kwa bari abantu, ibintu vyiwawe usanga bitariko biratohozwa ko, hanyuma ugasanga bataye umwanya na kwa kuri kwategeza kuronderwa n'izo nzego, ugasanga ntikubonetse canke kubonetse nabi.